Rwanda Serja Sadiki Emmanuel mu ijoro ryejo yaraye afashwe afatirwa hariya mu itangazo. Reka manda basomera itangazo kwanza ryo FDNB igisigara cyacu cy'u Burundi cyashize hanze kubera ko gufata nibaza ko bafise umutima runtu nuvuga ko nimibona avuga abarundi busa twebwe abarundi ntari bigi wacu. Abarundi turabantu tubana neza n'abantu, umuntu mubi turabana nawe urumva, ariko nzi neza ko bino bintu bakoze igisigara cyacu cy'u Burundi byo kogwa n'abakenya cyane. Nzi neza yes, nkundira kandi tubaramutse ubwo mwese mudukurikirana muri ku mpande zene zisi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Ziram Promoter, utarakora subscribe, like, share, comment na mbana nyibikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day and a blessing and a beautiful day. Utameze neza ubandanye wihangana usenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane. So uno munsi sinza kurandira cyane namakuru atugezeho ubunyene kabisa makuru agishushe. Ariko imbere yuko twinjira mu ganiro nyezina reka tubabwire ko ku Mugwa Building Company babafitiye uruganda gubaka amazu neza cyane. Murundi cyangwa munyamahanga wifuza kubaka inzu yawe neza kamera neza urashobora kwitura uruganda ku Mugwa Building Company bakashobora kubibafashamwo kuko basanzwe bafise n'abahinga babikora. Muri societe Kibonobono Unaskoki utwara imitahe y'ibihumbi 12 barahamagarira abarundi bose bafise uburyo kurima igitoba cy'Kibonobono nubwo utobufise uburyo urashobora kurima n'ibitegwa bitatu gusa. Urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane. So inkuru tugomba dukorere kuno munsi ni ifatwa ry'umusirikare wo mu Rwanda. Mu mbabarire ikiganiro gikoze nihuta ndije nyene muraza uko kizoba kiri kose yaba ku masanamu cyaye ku majwi muraza kwihangana kubera ko tubikoze nyene turi muri wasi tuvuga ati no nkuru reka tubashikirize kubera ko ni inkuru irikiravugisha abantu benshi. Umusirikare wo mu Rwanda Serja Sadiki Emmanuel mu ijoro ryejo yaraye afashwe afatirwa hariya mu itangazo. Reka manda basomera itangazo kwanza ryo FDNB igisigara cyacu cy'u Burundi cyashize hanze cyavuze ati en date de 24 septembre birumvikana ko no munsi a 0 no kuvuga harejo bamufashe minuit 0 en commune Busoni province Butanyerera un militaire rwandais Dinodo Serja Sadiki Emmanuel un chauffeur a traversé la frontière rwando-burundaise via un chemin parallèle de la N14 douane Gasenyi Nemba et a été arrêté par les policiers de la dite douane à partir de 700 mètres déjà franchi. Ce militaire explique qu'il a raté le chemin de retour à sa provenance au cabaret situé tout près d'Ikagaku. Ce dernier a tenté de fuir, mais en vain pour le moment. Il est dans la police de Kirundo à la poursuite des enquêtes. Umva ko birumvikana neza ko yafashwe ejo minuit saa 6 z'ijoro afatirwa muri province nshasha Butanyerera. Wewe yavuga ko yataye inzira ya rero yarayafashwe arafatwa n'igipolisi. Cyo gipolisi cyamufasha arikagerageza kwiruka ariko kiramufata kiramubika. Amakuru rero hari kandi ameze neza nuko jewe ndakunda ukuntu hawo igisigara cyacu cy'u Burundi kiri très professionnel, kiri très professionnel. Amakuru hari nta nubwo bigeze bamujya. Ibirumvikana neza ukuntu igisirikare cyacu bivanye na situation hagati y'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda n'igisirikare cy'u Burundi bifitaniye. Birumvikana neza ko igisirikare cy'u Burundi kibandanya kwerekana ko kiri très professionnel. My friend, hari kuba bajya abantu aribo bafashe uwacu ari hariya. Nzi neza ko n'inkuru itari no kuvugwa. Ariko reka dukeze nkoze kirigwana kugira ngo nkeze igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi kubunararibonye kibandanya cerekana kwisi no mu karere.
kubera ko gufata nibaza ko bafise umutima runtu nuvuga ko nimwe navuga abarundi busa twebwe abarundi ntari bigi wacu abarundi turabantu tubana neza n'abantu umuntu mubi turabana nawe urumva ariko nzi neza ko binyo bintu bakoze igisigara cyacu cy'u Burundi vyokorwa n'abakenya cyane nzi neza ko yafatirwa mu Rwanda cyari kuba ikindi kibazo so umusirikare ameze neza yafungiwe mu Kirundo baracagira amatohoza bamenye cyamuzanye n'igiki kubera ko ariko ndaraba n'u Rwanda rwavyemeje Rwanda ruhejeje gusohora itangazo ravyemeza ko hari umusirikare wawe yafatiwe mu Burundi ariko nca nibaza ati none uwo musirikare yaraje mu biki uwo musirikare kugira afatwe iyo saa sita z'ijoro we bavuga ngo yari yataye inzira eske ibyo bintu yari yasaze yari yapanitse byari bimeze gute bose nshobora kwinjira mu matohoza reka bakora amatohoza babijejwe kumbura tuzomenya ukuri eske uwo musirikare wo mu Rwanda Serija Sadiki Emmanuel yari yaje kugira iki mu Burundi bino bintu ndashobora kubihuza n'ibi bintu vya Rabe hari ukuntu nyene kino gihugu cacu umengo kirashaka kwinjirirwa bo niko je ndabibona niko ndiko ndabivuga ariko reka nshimire n'abarundi muri rusangi ntibajyamo umukondora zosi baraza ati kino gihugu ni cacu turakwiye no kukirinda so nuko reka turindire kumbure ejo tuzomenya ati mbega umusirikare yari yaje mu biki so reka tubashimire cyane tuzomwa tubaha amakuru ari update ku munsi kugira ngo mubandanye mugenda mumenye ukuri turakunda cyane ciao